jewe ndagenda babwire iyo bamvuze iki ncangira inguvu isumba ca kindi kugira bazovuge hama bavuge bati reka tuhebe sincika intege jewe ngo baramvuze sincika intege. Jewe ndagenda babwire iyo bamvuze iki ncangira inguvu isumba ca kindi kugira bazovuge hama bavuge bati reka tuhebe sincika intege jewe ngo baramvuze sincika intege ahubwo baba bariko barampakokaje bariko baratuma bamenyekanisha mu makungu ndayubaha ninde njerina ninde njerina ni jewe nyene nta wundi ari muri jewe ni jewe nyene. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Jewe ndagenda babwire iyo bamvuze iki ncangira inguvu isumba ca kindi kugira bazovuge ibi bintu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Njerina yariko aravuga murumva yuko vyamubabaje cane vyaramushavuje. Ijambo nariko ndaharura yarivuze incuro 6 bazovuge aha rero twaje twivugira duti none bagabo nukuri kw'Imana aba bantu batuvugira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari we Njerina bamurondera kwiki sibyo vy'ivyo nyene kumuvugisha amajambo nkaya yose ati bazovuga bongere bavuge basubire bavuge je ntaco bizombwira ntibizohindura jewe Njerina jewe nduyu nyene nuko rero twagize amaziko kugira ngo turondeze ivyo bintu bamuvuze ko turondeze ivyo bintu vyatumye ashavura nk'uko kose avuga amajambo nkaya yose kumbure turabe yuko ari abantu bashinzwe gusa no kumurementaniriza canke bamugwanya bamwanka urunuka. Ariko imbere yuko ntangura ishigwa cuno musi reka ubwa mbere bwobwo mbanze ndamushimire cane ndanamukeza mama mugira neza nuko oni yaheruka kumuha agashimwe gakunze guhabwa abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bakora imigambi bafasha abagowe eka n'ibindi. Rero ukumukeza kwacu bwa mbere na mbere bwobwo nuko irari iteka yatewe kumbura agashimwe ni nako muza kumva
avuze ko ari ONU yakamuhaye. Mu vyaza kuvuga muraza kumva avuga ngo bariko barangirira publicité bamenyekanisha kugira ngo ONU impa kandi gashima. Sincika intege ahubwo baba bariko barampakokaje bariko baratuma bamenyekanisha mu makungu. Ndayubaha ninde Njerina ninde Njerina ni jewe nyene nta wundi ari muri jewe ni jewe nyene kandi nta muntu afise ubasha bwo kumpindura uwundi ni jewe n'Imana yanje. Baravuga baritora akanaka hari abantu b'imburakimazi barya n'imburakimazi n'ibicavuta mugabo cantege mugaje nta ntege zo kugira ncika kubera ivyo bavuze ntibikunda mureme ntimuze muyumvire ngo je nzocika ivutu ngo bavuze ntibikunda ntimuze murare mukanura ngo umutwe ugize ngo bariko baramvuga bariko barankomeza bariko bangira publicité bariko barangira umustar bariko bamenyekanisha ku isi yose. Kugira ngo ONU ikunde isubire inyongera agashimwe hagiye ko hajya baba bariko bangira publicité abantu bavuga bose bangira publicité kugira ngo bikunde Nations nisubire imenye inyizere hagiguma iraba baramvuga karaba batireka turavyo ko baravuga bakavuga isi yose karaba uwo muntu ninde yitwa nde ameze gute ni jewe nyene n'Imana yanje nkomezwa na Kristo kuko ni watanga inkomezi nta muntu jacifu ancifutu umutima wanje go uhangayika abakarankomeza. Nuko rero umwubahwa Njerina ati abantu bavuga ivyo bintu nimburakimazi nibicantege nibabandanye basure babandanye bariko barangirira publicité voilà bariko barangira umusitari kugira ngo ONU ibikorereko isubira impe akandi gashimwe. Ivyo bintu none bavuga nibiki kare niho mu gihe uriko urakoresha ijambo ngo ibintu vya bintu bavuga we vya bintu ntavyo wumvise baje bavuga ngo vya bintu ni vy'abakecuru. Uri munsi rero reka ntituvuge ivy'abakecuru reka turabire hamwe ivyo bamuvugako. Bimwe mu vyo bamuvugako nibi bikurikira biri mu migwi ine. Ubwa mbere bavuga yuko yambara ibintu bizimvye cane. Ubwa kabiri avugwa yuko akoresha amahera y'igihugu mu bintu bidakenewe. Ubwa gatatu avugwa ko ibijanye n'igitoro. Ubwa kane avugwa ko gufata ingingo zihohotera canke usanga zibangamira bamwe n'abandi eka mbere n'igihugu muri rusange. Reka rero duhere kuri ico ca mbere. Iki vyambagwa bizimvye cyane. Ko umuntu yo kwambara akaberwa cyane cyane umuntu w'umutegetsi ni ibintu bisanzwe, ni ibintu vyumvikana. Umutegetsi abwirizwa kwambara akaberwa, ni igihugu kimwambika. Umukuru w'igihugu canke umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aciye ahantu akaba yambaye impuzu zitabutse canke impuzu zicuyutse, ivyo bituka igihugu. Ariko naho biruko abantu rero baravuga yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Njerina yambara ibintu bizimvye cane, bati kandi ivyo bintu biragoye gutahura mu gihugu gisanzwe kiri mu vya mbere kw'isi bikenya. Reka tubahe uburorero bumwe bumwe, ntitwobivuga vyose kuko vyo hava bitwara umwanya muremure. Akarorero ngaha kw'ifoto ya mbere turabona impuzu n'ikirato vyose bitwara amadolari 6,200. Dufatiye kw'ivunjwa ry'amahera y'amarundi kino gihe murumva yuko ari miliyoni hafi 43,400. Ivyo akaba ari ikoti n'ishati n'ipantaro n'ikirato.
tugiye ku wundi mwambaro twatubona ikirato kigurwa amadolari 969 Versace. Impuzu nazo tukabona zigurwa 3,646 amadolari. Umusipi w'amadolari 421. Isakoshi y'amadolari 1,350. Isaha y'amayero 51,000. Ikoti ya Gucci y'imiliyoni 9,120 by'amarundi. Amafime y'amadolari 735. Impuzu ya Gucci ishati n'ijipo y'imiliyoni 12,960. Sinobirangiza n'ibintu byinshi cyane, ariko mfatiye ku mahera ndiko ndabona, ngafatira no kuvyo bavuga, ngafatira n'ukuntu mw'ishure ry'abarundi bose twigisha kwicisha bugufi. Oya, ibi bintu mengo birarenze ukwemera. Umuntu umwe akambarira amamiliyoni n'amamiliyoni. Abavuze ibi bintu rero je ndabona yuko bifise ishingiro, kuko ibi biciro birateye ubwoba cyane. Uravye igihugu turimwo ingene abanyagihugu bamerewe, kandi hakaba ariko hakoreshwa amahera y'igihugu. Kino gihe rero abanyagihugu ntibagira imiti, kino gihe abanyagihugu barakenera ubuvuzi ntabwo baronka, hariho abarungikwa hanze kugira baje kwivuza ntibaronka ubufasha. Kino gihe hariho abanyagihugu barungikwa kugira ngo baje kwivuriza mu bindi bitaro bikanka, bakavundira ngaho. Ariko guca twumva umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kirimo abantu bamerewe uko, bamerewe bucafu, kandi iyo myambaro iva mu makori n'amatagisi abanyagihugu nyene batanga. Ivyo bintu mwumva mwebwe harimwo ubutungane ga yemwe? Bazi ko hariho abaca bavuga ngo oya, ngo reka kugira inzigo, ngo reka begwe. Oya, suko bimeze. Dufatira ku buzima abanyagihugu babayemo. Nimwiyumvire pasitori ajejwe urushengero rurimwo abakene bapfuye nabi, pasitori akagira imodoka nziza, pasitori akambara ibirato vyiza, akambara amakositimu, akambara eka ibintu bimeneka vy'amamiliyoni n'amamiliyoni. Abayoboka ajejwe bishwe n'inzara, batagira ico bambara, bagenda miguruwazi. Ivyo bintu mwumva vyoba ari ubutungane? Voilà, kwide co kimwe n'ibi ndiko ndavuga. Hariho abantu batagira ico batamira, hariho abantu bagotse, bagowe. Abantu rero bavuze bati nukuri umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niyikebuke, ibi bintu abigabanure kuko birateye ubwoba. Hanyuma nawe agaca avuga ati ahubwo ntibicantege, abo nimbura kimazi, voilà, n'ibindi vyinshi bariko barangirira publicité. Jewe naho bogira gute nibompindura, jewe ni jewe nyene. Voilà, murumva yuko aya majambo ari amajambo abuzemwo ukwicisha bugufi. Chika intege, ahubwo baba bariko barampakokari, bariko baratuma bamenyekanisha mu makungu. Ndayubaha ninde, Njerina ninde. Andi majambo bati ndayubaha ninde, ate nguyo yambaye ibintu bimeze gute, ibintu bizimvye cane. Ati rero uwo nyene baba ariko baravuga ni jewe, baba ariko barangirira publicité, baba ariko barangira umusitare. Bo nibaza yuko yagombye kuvuga baba sitare nyene usanga bambaye ibishenete bizimvye, usanga bambaye ibintu nyene bizimvye cane. Ati baba ariko barangira umusitare. Imvugo yakoresheje nta birungo birimo kweri, ni imvugo irimo kwicisha bugufi bukeya, ni imvugo yo gushinyaguriza abene gihugu. Njerina ni jewe, ni jewe nyene, nta wundi ari muri jewe, ni jewe nyene. Njerina ni jewe, uwo muzi n'uwo nyene, n'uwo nyene yambara ibizimvye, n'uwo nyene mubona, kandi sinshobora guhindura style yanje. Voilà, kandi nta muntu afise ububasha bwo kumpindura uwundi. Ni jewe n'Imana yanje. Baravuga baritora akanaka. Hariho n'imburakimazi, barya n'imburakimazi n'ibicavuta.
mugabo nibi cantege mugaje nta ntege zo kugira ncika kubera ivyo bavuze ntibikunda mureme ntimuze mwumvire ngo je nzocika ivuko ngo bavuze ntibikunda. Biragaragara yuko izo nkebuzo zose atarota azumviriza, ntarota azikorerako, abwirizwa kubandanya niko ameze. Ntibikunda. Turavye ubuzima abarundi babayemwo nukuri uku kuntu yifata yohindura, kandi noneho n'ukwambara ibintu bizimvye cane sinavyo bituma uberwa. Ibi rero agomba kubibandanya kugira ngo abe ari vyo bimugira umusitari. Ndabona yuko abarundi bazogera ahantu bagaca umugani. Turasavye rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ngo yicishe bugufi, yambare ibijanye n'ubuzima bw'igihugu abayemo, ntiyambare nk'abagore b'abakuru b'ibihugu vya rutura ku isi. Ahubwo ayo mahera yari gushira muri iyo myambaro afashe bantaho nikora, afashe mu bindi bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Aho yoba bitoye kandi yoba bikoze neza, yoba yicishije bugufi. Ica kabiri yagirizwa canke avugwa ko no gukoresha amahera y'igihugu mu bintu bidakenewe. Bivugwa yuko eka mbere biragaragara no ku masanamu ko agiye mu ngendo atwara umuryango wiwe wose, atwara abana bose, base wabo, ba onkle, ba tante, eka bayinakuru n'abandi. Bakavuga bati none aya mahera sa y'igihugu. Kumbura hariho n'abandi biyumvira bati nk'igihe yaja kuronka agashimwe hanyuma akajana n'uyu muryango w'abantu benshi. Kumbura hariho biyumvira bati oni yarafashije kugira ngo itange uburyo bwo kwiyunguruza kuri aba bantu bajanye. Aho ibambewe tugize ubushakashatsi turabona yuko oni itumako wazoroka agashimwe gusa, nukuvuga ngo abo bazojana byumvikana yuko igihugu gica kibarihira. Ndavuga iminsi yose bazomarayo, amahoteli n'ibindi. None ga yemwe abantu baba ariko baravuga ibi, ntimwumva yuko baba batarira busema, haba hariko haraba isesagwa ry'ubutunzi, ubutunzi butariho no kubaho. Avuze rero yuko ibi atazobiheba, azobibandanya. Murumva yuko kuba ari kwagushinyaguriza abarundi. Barangira umustar bako bamenyekanisha ku isi yose. None bariko baravuga ibintu nk'ibi ga yemwe, hanyuma we akavuga yuko baba ariko baramugira umustar, aba ariko aramenyekana hose, aba ariko aramenyekana mu buryo bwiza, aba ariko arubaka izina ryiza. Ariko namwebwe murumva yuko ibi bintu atari vyo. Kugira ngo oni ikunde isubira inyongera agashimwe hagiye ko ariko barakoma amashi, urumva yuko bari abantu bakeya. Abandi benshi mu baraho murabona ingene bifashe ntibakoma amashi. Aya majambo bari bayaneguye, kanatsinda murumva yuko atari amajambo meza. Mu ndabira abagabo ingene bavuvye, ntibakoma amashi, ntibanezwe ivyo ariko aratwenga. Ajya baba ariko bandira publicity, abantu bavuga bose bangira publicity kugira ngo bikunde. Nashoze nisubire imenye inyizere hagiguma iraba baravuga karaba batireka turavyo ko baravuga bakavuga isose karaba uwo muntu ninde yitwa nde ameze gute, ni jewe nyene n'Imana yanje. Murabona yuko abantu nta vibe bari bafise. Urabona yuko umengo bari bakanye, urabona yuko umengo bari banyinyiriwe ukuntu bivanye n'amajambo ariko aravuga. Aya majambo vraiment ntatomoye. Abakoma amashi murumva yuko ari abantu bakeya ukuntu. Shimwe hagiye ko hari igihe vraiment uvuga ibintu abantu bakabura iyo banyikira, bakaguma ngaho nyene kubera babuze iyo baja. Mu ndabira abantu bari bicaye muri iki gice bose nta wakomye amashi. Aha rero ubu n'ubutumwa bwerekana yuko ivyo ariko aravuga
bitabanyuze kandi n'ukuri uvyumvirije eka nta birungo birimwo ko ibindi navyo avugwa ko nibijanye n'ivy'igitoro haravugwa yuko igitoro yacifatiye mu minwe ari wakidandaza haravuzwe Prestige yararahiye ararengwa kw'ico kintu Prestige atazi niyo gita umutwe yacumvise uko ariko abandi bobo baremeza yuko ivyo bintu abirimo naho biruko ivy'igitoro murabona aho bigeze ivyo sinokwirirwa ndabitebako kambere n'ivyo avugwa ko vyerekeye ingene afata ingingo zikabangamira abasanzwe bakora muri Ntare House zikabangamira bamwe mu bo bakorana canke kuba afata zimwe mu ngingo ziraba igihugu ivyo reka ndeke kuvyinjiramwo cane ariko mu gihugu kimeze uko mu gihugu abanyagihugu bamerewe nabi batagira ikina kiriya umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarakwiye kwicisha bugufi akifata ruto akifatanya n'abanyagihugu mu magorwa barimwo nabo bakabona yuko yifatanije nabo aho yobagize ingendo yo kwicisha bugufi ibindi vyovyo nk'ibi ariko aragira murabona yuko ari gihushane cyo kwicisha bugufi igihushane naco cyo kwicisha bugufi no kwishira hejuru mu bwibone ivyo navyo ni Imana iravyanga ikindi kintu aba ariko arakora mugabo ntiyumvire yuko ariko aragikora hari itegeko ry'uburongozi ryitwa loi de l'image itegeko ry'igicapo iryo tegeko riravuga ngo people do what people see umurongozi nk'uyu ni icitegererezo voilà umurongozi n'akarorero kabandi iyumvire nk'ibi bintu byose rero abandi barongozi abashinga amateka abashikiranganji ababuramatari abastanteri abashefu de zone bose bakora ibintu nk'ibi bamurabirako bakagura ibintu nk'ibi bagira mu mamodoka azimvye bakambara impuzu zizimvye bakabaha zimvye ibintu vyose bakamurabirako abakenyezi abakobwa bakamwigirako voilà murumva yuko ibi bintu vyoba bibaye bibi cyane imiryango yoshisambuka igihugu mwumva co bakiriko kirajahe rero uguca bugufi ni vyiza hamwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yobikora vyokiza ibintu vyinshi mu gihugu nico rero twovuga kuri aya majambo yavuzwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko avuga yuko abamuvuga kwibi na biriya bihenda ko azobandanya ahubwo ko bariko baramugirira publicité wewe yumvira ko ari publicité ariko azohava asanga izina ryiwe ryacafuye abantu bose bazi yuko yishira hejuru canke ariwe muntu agomba kwambara kugira mu bisayangana kandi abanyagihugu b'igihugu ciwe bariko baramererwa nabi Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese yatwibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze